ngo wewe mon amour, wewe monandawa, penzi lako siyogera kwangu, penzi lako liko tamu tamu. Oh yes, Mr. Radio, ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, ndagarutse kuri ya ntebe yanje, hamwe mba ndiko ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira amakuru cyangwa se ibintu biriko biravugwa kubaririmbyi cyangwa se kubarindikazi b'abarundi, entertainment cyangwa se amakuru y'imyidagaduro muri rusanga. Oh yes, ni Mr. Radio, ndakubwira ati I'm back again. Yes, ndagarutse rero kugira ngo ndakubwire byinshi biriko biravugwa ku mwigeme cyangwa se ku murundi kazi azi ku izina rya Miss Erika. Yes, ni Miss Erika, novuga yuko ari karakora neza haba ku ruhande rwa music, haba ku ruhande rw'ubuzima. Ni Miss Erika nokubwira yuko ahagaze neza cyane. Ni Miss Erika rero akunze gukora indirimbo novuga yuko zirimwe amajambo yubaka abantu bari mu rukundo, cyangwa se zirimwe amajambo novuga yuko amajambo agiye akomeye cyane. Yes, ni Miss Erika aheruka gukora ikiganiro kuri TV online, ariko yaravuze amajambo menshi, aho yavuze ati umwaka wa 2021 ni umwaka utagenze neza kuri we bivanye n'ivyo yahuye navyo muri uwo mwaka. Ndakwibutse yuko muri uwo mwaka Miss Erika niho yashwana n'inzu ihingura umuziki nini ya cyane isanzwe izi ku izina rya Empire Avenue, isanzwe irongowe na asavye Saturama Bafre n'amabuye ari kumwe na Kentura. Yes, Miss Erika nokubwira yuko yahoze mu rukundo n'uwo musore cyangwa se n'uwo mu producer azi ku izina rya Kentura. Yes, ni Miss Erika rero nokubwira yuko kuri uno mwanya ahagaze neza, akubwira ati natanguye umwaka wa 2020 meze fresh, atakibazo na kimwe nshaka kwiteza. Yes, ni Miss Erika novuga yuko aherutse gutanga ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa novuga yuko muntu numwe ashobora kubwirengagiza. Ni ibintu novuga yuko bikora abantu bakeya mu baririmbikazi cyangwa se mu barundi b'abaririmbyi. Ugerageje kuraba rero ubutumwa yashoboye gutanga, n'ubutumwa Miss Erika novuga neza yuko yerekeje kwa NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ahari hose tumwifurize amahoro n'imigisha myinshi cyane. Yes, ni Miss Erika rero kubwira yuko ahagaze fresh sana. Ariko imbere yuko ndagusomera ubwo butumwa Miss Erika yandikiye NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndakwibutse yuko ni NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, aho ubona yuko ari umukunzi w'ugwaruka, akunze gufasha ugwaruka rufise impano zigiye zitandukanye. Ndagusubije inyuma gatoya, uribuka yuko NYENICUBAHIRO yigeze gutumira abakomedie abaririmbyi harimo ba Saturama Bafre n'amabuye, ba Face on the floor, ba Natasha la Noma, n'abakomedie bagiye batandukanye harimo na ba Francine niyo saba, harimo abaririmbyi benshi, harimo abakomedie benshi. Ndibaza mwaribonye ni ibintu vyabaye vyiza cyane byanezereje ugwaruka muri rusangi. Yes, reka ngerageze ndagusomere amwe mu majambo umwigeme cyangwa se umuririmbyikazi w'umurundi yashoboye kwandika ku mbuga ziwe, aho yerekana neza yuko ari karandikira NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yes, Miss Erika rero yashoboye kwandika kuri page yiwe ya Facebook cyangwa se no kuri Instagram yiwe, aho yanditse avuga ati muvyeyi mwiza w'ugwaruka, nukuri sindagira amahirwe yo gutegwa iteka ryo guhura nawe, papa mwiza nkunda, papa w'abana benshi. Nukuri igihe mbonye ino foto ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye naryoherewe iryo sanamu, kandi ndongera numva ngize une très grande souhait yo kuzohura n'umuvyeyi n'umuvyeyi mfata nk'icitegererezo ciza cindoto zanje. Yes, ugerageje kumva rero aya majambo n'amajambo novuga yuko Miss Erika kabisa yanezerewe cyane. Ifoto yagaragaye NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari kumwe n'ugwaruka ruriko rurakora neza nka ba Face on the floor, harimo ba Natasha, ba Francine niyo saba, ba Mutima lo comedie, harimo na abantu benshi cyane novuga yuko n'ibintu byanezereje abantu benshi cyane bakigingi n'abandi bagiye batandukanye. Yes, Miss Erika rero yakomeje yandika avuga ati
Generale Evariste Ndayishimiye ni wubahwe muvyeyi. Amazina yanje banyita Irakoze Erika, nanje nkaba ndirimba kandi mperuka no gukoreshwa ikiganiro onshikiriza mon plus grand souhait dome rêve nogira ibakwe emission tele umukubito show kikabashikira niyo casohoka nukuri Imana inyumve noryoherwa bitagira uko bingana. Ndafise inzozi zanje ku gihugu canje cacu c'u Burundi, igihugu ciza cyane, igihugu kirimwe amahoro n'imigisha myinshi, igihugu ciza giteye igomwe, canyibarutse kimwe mu ndoto zanje nuguhura n'umukuru w'igihugu nkamusaba kunkurikirana nanje mu bana b'igihugu bifuza kuzana abakera rugendo touriste kwama hano iwacu gutamirira ivyiza byinshi bigengwa n'u Burundi no gushora na cyane bakazanwa no gutamarira inyungu z'impano zitandukanye mu vyicaro bitandukanye biherekwa n'imigenderanire myiza iwacu harambe ubumwe n'urukundo n'amahoro bitugenga. Yes, ugerageje kumviriza amwe mu majambo novuga yuko umwigeme ati kwizina rya Miss Erika yashoboye kwandikira NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. N'amajambo novuga yuko aho ugerageza kuraba ayo majambo ni Miss Erika ubona neza yuko yifuza guhura na NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, yifuza guhabwa nawe amahwigwe yo kuhura na NYENICUBAHIRO nkuko yabikoze abikorera ba Be Face on the Floor, ba Mutima lo Comedie, ba niyo saba Natasha la Noma hamwe na bakigingi n'abandi. Yes, ni Miss Erika rero yahejeje avuga ati music, sport, cinematography, comedy, genie, technology, artistique, aborozi, abahanga mu bimenyesha makuru etc. Ndarota guhura n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi in my broad. Yes, ugerageje kumva rero aya majambo kabisa ni Miss Erika novuga yuko ugerageje kumva neza afise icyo ashaka gusaba NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Yes, Miss Erika rero yashoboye gushirako ifoto za NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, aho yagaragaye mu isanamu novuga yuko itangaje, isanamu yanezereje abarundi n'abarundi kazi cyangwa se n'abanyamahanga. NYENICUBAHIRO yari yambaye impuzu zerekana igihugu cyacu c'u Burundi ciza cyane. Ndibaza muravyibuka aho yamonetse NYENICUBAHIRO ariko aravuza ingoma, ariko arerekana uburyohe bw'ingoma z'abarundi cyangwa se uburyohe bw'ingoma z'u Burundi. Yes, ni Miss Erika rero yaciye afata ya foto nakubwira yariko Francine niyo saba, Natasha la Noma, Kigingi, Be Face on the Floor, Satbi satura mabafre n'amabuye na NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi. Yes, ni Miss Erika nanje nka Mr Radio reka ndamwifurize guhura na NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi, kandi ndazi yuko ubutumwa yatanze Imana izomufasha ikabikora kabisa agahura na NYENICUBAHIRO. Ndabona afise icyo ashaka kubwira n'igihugu umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Yes, ni Miss Erika novuga yuko atigeze arekera ngaho, ni Miss Erika novuga yuko yongeye kubona ko akwiye kwandika iyindi poste. Ni Miss Erika yaciye anyarukira kuri page yiwe ya Facebook, naho nyene arongera arandika ati nongeye gato kandi niyumvira kuri ino foto ibereye ijisho kubona umuvyeyi wacu w'abarundi ari kumwe na Francine niyo saba officiel Be Face Natasha Burundi Kigingi, ariko nanje kwiyumvira ku kintu kimwe kandi abavyumva ukundi murantunga mumbabarire, sugwanko kandi singamije kuvuga nabi, I'm sorry, ariko niyumviye ngeze kuri Satbi nti uwe
la politesse et sagesse vraiment aho yacishirako point d'intero ogasio eske abandi simbona abegeranye batari busy ku matelefone yabo meza bafise nta na France bafise canke ufume nibwo busari. Oh yes, Miss Erika rero aho ubona yahereje ubona yuko afise agashavu ku vyabaye kuri we na South Bisa turama bafre cyangwe second P ariwe bahoze bavyumva kumwe mu rukundo, ariko uno musi ni Miss Erika no kugira yuko yubatse urugo, afise urugo kandi abayeho neza, afise umugabo w'umuzungu kabisa ugerageje kuraba. Ni Miss Erika no vuga yuko ameze fresh, afise ubuzima bwiza nka Mr Radio cyangwe se nka Mijo Talent TV. Reka tumwifurize guhura na NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ngira afise ibyo yifuza kumubwira, ngira afise icyo yifuza gusaba NYENICUBAHIRO. Reka turangize tumubwira ati tukwifurije amahigwe n'imigisha, tukwifurize guhura na NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yes, ni Mr Radio ndakubwira ati we warabye cyangwa se wumvirije iyi video ntiwibagire gukora subscribe kuri Mijo Talent TV. Ni mwebwe ba boss, ni mwebwe dukorera mudahari ntacyo twokora, mudahari ntacyo turico, ni mwebwe ba boss bacu, ni mwebwe dukorera. Reka ndangize ndakubwira ati we love you so much, ndabakunda mwese. Mr Radio umwaka wa 2020 ndakubwira yuko kuri Mijo Talent TV muzobona vyinshi, muzobona ibiganiro bigiye bitandukanye bigiye kuza biraca kuri Mijo Talent TV. Ndakubwira ati icyo usabwa gusa akora subscribe hama wirabire impinduka muri entertainment y'u Burundi cyangwa se impinduka igiye kuba kuri Mijo Talent TV. Yes, yari Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV. Ndakubwira ati we love you so much. Reka ndangize niririmbira karirimbo ka Miss Erika novuga yuko kakunzo cyane. Ndabwira ati ni we monamu, yes, ni we morandawa, penzi lako siyogera kwangu, penzi lako siyana yo ha. Here we go. We love you so much Mr Radio, we love you so much Mijo Talent TV. Please kora subscribe, turabakunda mwese. We love you so much.